Bene data bakunzi, amahoro ya Kristo Yesu abane namwe mwese. Ndasubiye kuza imbere yanyu kugira ngo tushishikare aho twari tugejeje. Twariko turiga ku byashikiye Yobu. Ubu iki ni igice ca gatatu kandi nizera ko arico gice kica giherukira ino nyigisho yacu. Kuvyerekeye Yobu, amageragezwa twabonye kwashikira umuntu wese atuye muri iyi si. Hanyuma ivyo umuntu ahura muri ayo mageragezwa navyo ntibibura kandi ni mu buryo butandukanye. Twamaze kubona mu gice ca mbere twabonye ingene Yobu yari umuntu w'Imana, yubaha Imana, azi gutunga urugo rwiwe neza. Mu gice ca kabiri twabonye ingene Satani yamuteje ivyago, akamuteza kubura ivyo atunze, akamuteza kubura amagara yiwe kumererwa nabi, ingwara, akamuteza bagenzi biwe kumuzinukwa no kumuvugisha amajambo mabi. Ubu naho muri iki gice ca gatatu tugira turabe ingaruka y'uwihanganye. Mana ishimwe. Bigenda gute iyo wihanganye gushika ku iherezo? Kuko hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwihangana agashika ku iherezo niwe azokira. Yesu nashimwe. Kandi hari irindi jambo ry'Imana ritubwira ngo hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izoducira icanzo. Yesu nahabwa icubahiro. Ubu rero tugenda gusoma mu gitabo ca Yobu igice ca 42. Amajambo tuza gusoma ari hariya guhera ku murongo w'indwi. Turabe. Haravuga ngo Imana ihambarira babakunzi ba Yobu. Nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'iTemani ati, uburake bwanje burakuziriringiye mwe n'abagenzi bawe bompi, kuko mutamvuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yavuze. None rero nimwijanire amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi, muje ku musavyi wanje Yobu, mwitangire ibimazi vyoswa, kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira, kuko ari we nzokwemera, kugira ngo noye kubagirira nk'uko ubupfu bwanyu bumeze, kuko mutamvuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. Nuko Elifazi w'iTemani na Berudadi w'Ishuhi na Zofira w'Ineyama baragenda bagera nk'uko Uhoraho yababariye, maze Uhoraho yumvira ugusenga kwa Yobu. Imana ishimwe. Haleluya. Tugende kuri uriya murongo w'icumi. Haravuga ngo Yobu agisengera bagenzi biwe. Yobu akiriko arasengera bagenzi biwe. Habaye iki? Wowe ufise Bibiliya soma ku murongo w'icumi ngo Yobu agisengera bagenzi biwe, ngo Uhoraho amukurako uburushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ivyo yarafise ibihetangabo kabiri. Mwami wacu Kristo Yesu agahoraho. Haleluya. Ngo maze abo bavukana bose baraza, n'abashiki biwe bose n'abari bazinanye nawe bose ubwa mbere, basangira nawe mu nzu yiwe, baja kumugarukirako no kumwirura kubw'ivyago vyose Uhoraho yari yaramuteje. Umuntu wese amuha ihera ryitwa kesita n'impeta y'izahabu. Nuko Uhoraho aha Yobu umugisha mu gihe c'amaheruka kuruta icambere. Aronka intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'inka zirima 2,000 n'indogoba zivyara 1,000. Kandi avyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya,
uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. Kandi mu gihugu cose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu. Nuko se abaraga hamwe n'abasaza babo, Imana ishimwe. Hanyuma yaho Yobu amara imyaka 140, abona abana biwe n'abuzukuru biwe gushitsa no kubuzukuruza. Amina. Nuko Yobu apfa yisaziye ageze mu zabukuru. Kristo Yesu ahabwa icubahiro. Ngaya amajambo meza nshuti zanje turiko turumva kubuye umuntu w'Imana yitwa Yobu. Umuntu w'Imana yitwa Yobu amaze gusaba Imana imbabazi, amaze kwihana. Hajya iyo umuntu yarwaye igihe kirekire, hari igihe bimusaba ko yihana by'ukuri, kuko urashobora kwidodomba, urashobora kumva umengo uherereje amafuti ku Mana, urashobora ni nk'umuntu tuvuge uvuye mu rugamba utabarutse, canke wari mu ntambara y'igihe kirekire, urakwiye gusaba Imana imbabazi, kuko muri ibyo bihe birebire ushobora kuba waridodomvye, ushobora kuba hari igihe woba wariyumviriye nabi, rero bigasaba ko wihana. Na Yobu niko yabigenjeje. Hageze igihe Bibiliya iratubwira ngo aca arihana, ngo aryama mu mukungugu, aryama mu munyota, atabaza Imana, atakambira Imana. Niho rero amaze kwihana Imana iciramugendera. Umviriza nshuti yanje ndiko nkubarira, wewe ugomba kuva mu vyago urimwo. Ntugere umwanya muremure wiyumvira ku bibazo urimwo. Fata umwanya muremure wihana, wisuzuma, usaba Imana kukugendera. Nivyo vyoba vyiza gusumba. Ushaka kuba urwaye, ushaka kuba warasaba Imana, nivyo, hanyuma ntukire, sawa. Icabiteye byose uko vyoba bimeze kose, umuti ukiza n'ingoga no kwihana. Kwihana kubera iki? Kubera yuko hari igihe bisanga mu by'ukuri utagororotse. Bisanzwe ugororotse naho n'amahoro, kuko kandi hari igihe bisanga kumbure waritwaye nk'uko bidakwiye muri ico kigeragezo maze mw'igihe. Birashoboka gose. Na Yobu niko byabaye. Bibiliya mushinga intaya ko yari umugororotsi kandi ko yitwaye neza muri ibyo bihe, ariko nticabujije ko Bibiliya tubarira ngo yarihanye arakumbagara imbere y'Imana. Kandi ngo maze gukumbagara no kwihana, Imana rero yaciye igaruka ihindukira ngo kuri ba bagenzi ba Yobu, ngwicara babwira ati umviriza mw'abantu mwe, mwaracumuye, mwakoze ibintu bibi cane, mwakoze ibyo ntababariye, ntimwamvuze neza nk'uko umusavyi wanje Yobu yabikoze. Yobu yagumye yizigira Imana, yavuze ati naho biruku ndabizi, uyu mubiri wanje nzowambugwa kandi nzobona Imana mfise umubiri mwiza. Nukuvuga ngo yagumanye ivyizigiro naho yari mu gihe kimumereye nabi. Yesu ashimwe. Ariko abagenzi ba Yobu ntibigeze babona ivyiza nabiwe kuri Yobu. Bagumye bamwagiriza ibibi, bavuga ngo Imana ntihana utacumuye, ngo yareha kwigira umutagatifu, ngo yanugire gute, bakagomba kumwemeza ivyaha kandi atavye bamwagiriza. Yobu ararira babwira ati basi nimumbarire. Bamubarire iki? Hari ico bari bafise. Imana idufashe rero. Hanyuma Imana ishigendera ba bagenzi ba Yobu, irabakarira ati ubushangashibwe bwanje bwo kwaka kuri mwebwe, tishiti genda murondere imasa mushire Yobu, abatangire kimazi, abasengere, mbone kubagirira imbabazi. Imana kubera iki itakunze ko aribo bisabira imbabazi? Kubera yuko itarikeneye no kumva amajwi yabo. Yari yumvise amajwi yabo bihagije.
yari yumvise amajwi yabo, ingene batutse Imana, ingene bahereje amafuti kuri Yobu, ingene baciye imanza zitarizo, ntibigeze banamuremesha, ntibigeze banagirante. Imana irababara cyane. Inshuti yanje uri kurankurikira, ushaka kuba ufise umurwayi iruhande yawe, ushaka kuba ufise inshuti yawe yamerewe nabi mu buryo bukomeye, sindabizi imfashanyo wamushiriye, sinzi ko nawe wagiye kumushinyagurira, sinzi ko nawe wagiye kumugira inama nka Mukayobu, sinzi ko wowe warabigenjeje, ariko uko biri kose nje kukubwira ngo uzotanga raporo imbere y'Imana yuko wabigenjeje. Haje Imana igushize iruhande umurwayi canke ikagushira iruhande umuntu afise ingorane, hariho kugomba kwitwara nawe, kuko nawe uzotanga raporo. Kandi nawe uko witwaye navyo biraharurwa imbere y'Imana. Imana idufashe. Bishoboka ko utari ubizi, bishoboka ko nanje ntarinda abizi, yuko hari igikorwa Imana ibindindire ko nkora. Humuka, amaso yawe nahumuke, amaso yawe nahumuke, umenye ko hari ibikorwa nawe bikuraba. Imana idutabare, Imana idufashe. Bajya bagwaye bakeneye kuremeshwa, bajya badashoboye bakeneye gufashwa, bajya badashoboye bakeneye kwereka urukundo rw'Imana, bakeneye kwereka imbabazi z'Imana, bajya bakeneye soutien moral. Ariko Yobu hariho ahantu yageze arabashavura, aravuga ati yamara mwebwe ntimurushe munte ndabatera n'akagongo, aho muje kumpohosha by'ukuri. Ayo majambo muriko muravuga aranyica gusumba uko ububabare bwanje bumeze. Ariko ntibamuretse, ariko ngo byashitse mu matwi y'Imana. Imana ikirababara. Nawe uko kuntu uri kurabwira uwo mwene data iruhande yawe amerewe nabi, bishitse imbere y'Imana. Hari igihe uzobibazwa. Kandi kuri uyu wacumuyeko niwe afise urufunguzo rwo kugukiza. Imana yabwiye abakunzi ba Yobu ati nta kintu na kimwe mushobora kumbwira mwebwe ngo nacumve, shiti Yobu wenyene nagenda basengere. Ngo baca bashira za masa bya bindi byose byo gutanga kw'ikimazi, Yobu ngo aca basabira ku Mana. Ya haleluya, Yesu nashimwe. Hariho umuti ukiza mu gusengera abakugirira nabi. Haleluya, haleluya Yesu we. Hariho umuti ukiza mu gusengera abo bakugirira nabi. Bibiliya yambwiye ngo hariya ku murongo w'icumi, Yobu 43, Yobu 42 ku murongo w'icumi, haravuga ngo Yobu akiri ko arasengera abo bantu aca arakira. Imana ishimwe. Ndakuzaniye umuti wo gukira ingorane zawe, wo gukira ingwara yawe. Ufate bariya bose bakugiriye nabi, ubasengera imbere y'Imana n'umutima ukunze. Bamwe bari bakubabaje mu mutima wawe, bamwe bari bakuremereye, ubasengere, ubasabire Imana imbabazi n'umutima ukunze wifuza ko bagirirwa neza n'Imana. Urabe nawe bica bikubako. Yobu ngo akiri ko arabasengera ngo acamirwa neza. Haleluya. Bya bihute byose ku mubiri wiwe bica biramuvako, bwa bushuhe na bwa bubabare byose bica birakamangana. Yobu ngo aca himbaza Imana, atazira Imana. Haleluya. Ngo haca haza babandi rero babavukana. Bibiliya irambwira ngo abo bavukana baca baraza, inshuti ziwe zica ziraza. Yesu mwami, ababanyi baca baraza. Sinzi neza igihe Yobu yamaze uko kingana, periode yamaze agwaye uko ingana, ariko uko biri kose biboneka ko cabaye igihe kitari gito, sindabizi. Kandi Bibiliya iratwereka mu ntango yuko Yobu yari umuntu yubashwe, ngo yahora ahagarara ku nama, yahora yicara abantu bose bakaza. Ni nkaho mbese yari umuntu ahambaye, yari umuntu yubashwe muri ico gisagara cabo.
ariko kuva ngo agwaye ngo yarahamagara n'umukozi ntamwitabe. Ni ukuvuga ngo yari yageze ahantu akubititse mu buryo bwose, hamwe gushika naho umugore wiwe babana kwera mu byati ati ni utuka Imana. Abo bavukana bo canke abandi bose bari baramuhuze, nta muntu yagomba kumwegera, ariko amaze gukira ngo baca baraza, ngo bashikiwe baca baraza, abo bavukana b'abahungu baca baraza, ababanyi baraza. Mana ishimwe, ngo baza kumwirura. Mana ishimwe, babandi bose bagutaye inshuti yanje bazogaruka bakwirure. Bamwe bari baraguhunze kubw'ibi ibyago byagushitseko, hariho umunsi bazohindukira baze bati ni ukuri Imana yakoze. Haleluya. Ibyo byago urimo wihangane, usengera abakugiriye nabi, nawe Yesu ariko aregeranya kongera kukugarukanira ibyo watakaje byose uko bingana. Imana ishimwe. Ndakunda Yesu, ndakunda Yesu, ndakunda Yesu kuko ntaherana neza y'umuntu n'umwe, ntaherana. Yesu arishura. Yesu arishura. Yoba ibyo yatakaje byose, imikuku yiwe, ingamiya ziwe, ibintu byose yatakaje, Imana yarabimugaruriye byose uko bingana. Kandi ngo n'abana biwe bose iyo Imana yaramugaruriye. Bibiliya ngira ngo yasuye kubyara abahungu ndwi, yongera kubyara n'abakobwa ndwi. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwiwe rwose yamaze go guca mu bigeragezo, ivyo yatakarije muri urwo rugendo Imana yaramaze kubimugarukanira, amaze kuronesha. Nawe mwene data uri kurankurikira aho uri hose, niba ibyo watakaje byose muri urwo rugendo rwo kwihangana, nuhumure niwanesha byose Yesu azobikugarukanira. Imana nihabwa icubahiro. Ndatera intege wowe wese ari mu rugendo rw'ibibazo, mu rugendo rw'ingorane zo mu buryo bwose, wihangane, ukomere. Kristo Yesu ari mu ruhande rwawe. Satani nta bubasha gufise ko nta na kimwe. Niba wabona ikintu kigushitseko kandi uri umuntu w'Imana, uhanga amaso mu ijuru gusa. Ntuhanga amaso Satani ntaco mupfana. Icyo ashaka ngomba yuko wota Imana ukayivako, ariko ushishikare kuyizera, kuko Imana yo mu ijuru niyo nyene yo kwizerwa. Imana y'ububasha ibahezagire mwese, ibyo muri ko muracamwo Imana ibahe kubinesha, kandi mufise intsinzi ikomeye. Intsinzi yanyiraje. Ababahanuye neza Yesu aje kubagororera, ababahanuye nabi nimubafashe, mubasabire umugisha, ibintu byose bigende neza. Sindabiza aho ugejeje ukora, ariko uko bimeze kose urugendo ugezemwo, nagutera intege, ndakubwira nti iherezo ryawe ni ryiza. Ugume muri Yesu neza, Yesu azokwesha icubahiro. Imana niguhezagire. Amen.